Kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe urwaruka mw'ishyirahamwe Parseme twashoboye gushikiriza umwihwezo dufatiye kandi ko bihuriranye n'uko hariko haraba inama ihuza urwaruka rwavuye mu mihingo itandukanye muri Afrika ruri mu nama ngaha kugira ngo bige ibijanye n'amahoro n'umutekano n'iterambere uruhara rw'urwaruka. Ubwa mbere hoho ikintu muri Parseme twasaba nuko hariko harageraho kuva mu majambo tukaja mu bikorwa. Amanama y'amariko arakorana ntabwo umengo ni iminsi mikuru, ni folklore, ni uguhura harabaye, ugasanga vy'ukuri izo nama ziheze kugira ubone amahinduka canke ubone amarekomandasiyo ibisabwa bigaragara n'ingene bizoshirwa mu ngiro n'abazobikurikirana ko biriko biraja mu ngiro ukabibura. Aha naho twabugwaruka rwa Afrika muri rusangi, mugabo igituraje ishinga twe d'abord n'urwaruka rw'uburundi ngo tubanza kuraba. Turiko turavuga rero, urabona aha mu Burundi n'abanyagihugu nukuvuga muri rusangi ahanini n'abantu bakiri bato mu myaka, baravuga yuko muri rusansuma 60% y'abarundi bari munsi y'imyaka 25, 75% bari munsi y'imyaka 35. Aha mu Burundi rero bariko barafatira kugwaruka, bafatira kuri uwo wese afise imyaka ingana canke iri munsi y'imyaka 35. Murumva rero yuko urwaruka ni igice kinini c'abarundi, nukuvuga yuko ibibazo vyugarije igihugu vyugarije 75% y'abarundi ariko rwaruka. Reka kuza turabica hirya rero tugira iki 75% ubwo rwaruka rukirondera ingene ruja mu buzima, rondera akazoza n'urwaruka. Muri Parseme twarigeze kugira icigwa muri projet twariko turakorana n'urwaruka mu misi iheze, aho twagira isuzuma tubaza urwaruka rwasarukiye abandi rutandukanye, abize, abatize, abari mu madini atandukanye, bari mu migambwe n'abatayirimwo. Turabaza ivyo bipfuza bita aspiration kugira tubumve. Baraja mu turagira iyo enquête, turaraba ivyo urwaruka rwavuze ico gihe. Ubwa mbere ibintu vyagumye bigaruka vyinshi ni bikurikira: urwaruka rwifuza ubumenyi, ni ukuvuga formation de qualité, amashuri abaha ubumenyi nyabwo, aba y'imyuga canke ayandi mashuri yugurura mu bindi bisata bikomeye mu mashuri ya kaminuza. Nimba ari ishuri ry'imyuga ni formation ikwiye, umwana aje kuri internet, bamaje kuri ordinateur, agira iki, bakeneye ubumenyi, formation de qualité. Ubayibuze kandi barabona yuko ukubaho kwabo kwa gutaguye guhungabana muri iki gihe, kuko udafise ubumenyi, udafise icuzi kugira uheze nawe ugifatire kugira ugira ico bimariye mu buzima, ni ikintu gihama. Ikindi ni ibikorwa remezo bibafasha mu gutera imbere. Bagaruka cyane tuti umuyaga nk'ubukwiye, urwaruka keneye umuyaga nkuba, kwiyunguruza vyoroshe, mobilité mu byo ariko barakora, amababara meza, nimba ariko baradandaza amabarabara be meza. Aha mu Burundi twogera ko n'ibibazo by'ibitoro, ikibazo c'igitoro kirabangamira urwaruka mu migambi yabo ariko barakora, haba muto ariko bariyungunganya, kwiyunguruza kuva mu tuna turi birabaremera. Internet barigaruka ko cyane, barondera ututwisi barondera hirya no hino. Internet ni ikintu gikomeye, barifuza bakaruka turifuza kuba twoba amagara meza no gufungura ibikwiye,
kandi bikumvikana ko imyaka yabo iba ari imyaka baba bagikeneye ivuga kuko baba ari imyaka yo gukora cyane kuba dinamike kwiruka muri utu turiya ibyo bice bikenera inguvu n'amagara meza no gufungura ibikwiye birabagire nk'umwana w'umuuniversitaire canke wikahejeje ugasanga asiga agendera ku magufa n'iki hari hageze rero ko yiruka ngo arondeye ubuzima ikindi bavuga no kuronka ubwo buzi akazi kakaboneka binjire mu buzima paranaga kintu bita égalité de chance ago twanatangaye kungana imbere y'amategeko bipime kudakundwa akaza bamwe nabandi ntubakundwa akaza bamwe abandi ukamengo nta gaciro afise mu gihugu cyabo ufatiye kuri binabiri imigambye intara moko kwiki ka mwana wa mama ugasanga abana bariko barabura kazoza kubera imvu zitariko zirabavako ati badukira ati kubera impano ari nyinshi baba bakeneye amaekima asanzwe leta bashiriraho naho barabana bafite impano yo kuvuza umuziki kuba baririmbyi baro ivyangombwa bakenera n'ama studio modern canke leta ibashiriraho kugira nabo bipime hamwe n'abandi haba muri by'inkino ni kwa kundi nyene hari amasaze performance ibintu bikomeye barakenera ivyo kintu kugira bashobore kwipima kandi bigatunganywa neza Mugabo uri kuraraba rero muri Afrika cyane no mu Burundi muri rusanzwe urabona yuko urwaruka ruhera rugenda umenye ukazoza muri ivyo bihugu kariko karasubira inyuma abategetsi b'ibihugu ba Afrika tuvuge muri rusange bagiye kwanza kwicarira kwera iki Afrika yuzuye ubutari ubutunzi kama byinshi mugabo urwaruka kamengo Afrika niyo y'ubushomeri ubukene urwaruka umenye ukazoza ni kahari ugasanga abana bose barondera kuva muri ivyo bihugu bagenda aha mu Burundi ho n'ukundi uko umengo urwaruka rutarobana yuko umengo ubuzima mu Burundi nta espoir bose bataragenda ugiye hanze ntashaka kugaruka bari mu kazi bashaka kugenda abantu bakanaja kubikoreramo ngo ariko barondera ubuzi hanze ngo abarundi bagira gute ngo batware hanze umengo ubu unyu umuntu uri mu Burundi mwana wese ahejeje za nguvu ziwe no kuza guteza imbere ibindi bihugu n'ibindi no kugenda ni desespoir kwiraja mu Rwanda abana b'abarundi benshi ubu ni bakiza ari bujo babigira muri za Kenya i Nairobi Afrika du Sud mwana nayo bagorerwayo muri bihugu bya karere muri za Sud Sudan bose ni ubumvira bamererwa na muri za mu bihugu by'abarabu imura y'abagibo donc umengo no gusanzara turakwiye kwiga n'icyo gituma ibiko bigenda uko ugira turafise abandi bantu bashaka kuza kwaka ubuzima mu Burundi kugira natwe ko dufise turiko turarata ahubwo natwe tubirara none urwo rwacu riko rwabwira rugenda atari ubwo abandi twokwakira nuko baza abandi ncabwenge cyane n'izindi mose barondera ati twigira nabo baganga baje kugira ngo tuti twigira kubera iki ibihugu bya Afrika harimo n'ibyo mu Burundi byagiye kumungwa n'ubunyonyezi n'igiturire no kwikunda kw'indongozi bituma kazoza k'ibyo bihugu bitera bisubira inyuma nico gituma ubona mu vyigwa byose bisohoka bavuga yuko l'Afrique niyo ya mbere gico bita fuite de capitaux n'amafaranga menshi ava muri Afrika agenda abategetsi bo muri Afrika benshi bamwe banyuza amahera bayatwara mu bihugu byo hanze batwara nyene muri iyo ntuze gutungisha bya bihugu nyene cyangwa byagaragaye itiko twagombye byo kwiga neza n'abana b'indongozi muri Afrika canke namwe bose baronde nyene batwara abana babo kwiga muri amashuri iyo hanze y'abanyabura ya nyene yahe hageze kwivuza baza kwivuza hanze mugabo kubaka vya bitaro vyiza y'amashuri meza komeye hasiri passe natwe ngo turate abana baru nabo baguha tutiriko turaronka amashuri meza do qualité ishwi iyo kategenda ibura abandi nabavuga bati uwanje naje kwiga mu Bubiligi naje kwiga i Londres naje kwiga muri Etats-Unis muri Canada mu Bushinwa ndamutwara amagara kitsa tireka twigire kuja kwivuza hanze ivyo ni ibintu biriko birabangamira urwaruka ikindi kiza kubangamira ni mauvais exemple donc abakuze muri Afrika indongozi n'abandi baguma berekana yuko umiyo ugira utungurinda kuja mu ntwaro ukaguma mu madokre
enrichissement illicite ugatusanga umwana akurabona yuko kugira atunge aja mu ntwaro aja muri escroquerie aja mu busuma bitagenze uko ntari nisaganiriza tukibagera kimwe bita travail honnête iyo ugiza gutera imbere umwana akurabona ke travail honnête niyo source yo gutera imbere nukuvuga gukora boko mu muzu ugatusanga aho leta yagushiraho ibyangombwa hanyuma nawe ugakoresha yatana yawe n'impano yawe hanyuma ugacukoresha hagaca bico bitaki kero meilleur gagne abana bagahayanwa icyo kibaryohera abana bagahayanwa ati uciye ubwenge urashika kure uciye ubwenge urashika kure nta uzo gutangira nta administration ntaki nta uzo kuboha nta biturire ntaki ntibazokwigiza kubera ubahana naho uri mu mugambi uyu n'uri iki izi ni ibintu bakeneye iyo tara yabikesura ico kintu tigatseberekana ico kintu ni kintu ngombwa cyane kuko urabona n'abategetsi benshi ubona bagwa muri ya amadokre buramatari iki mushinga amateka iki ministri iki hamara bari mu ndongoze bagashaka kwerekana ko ari bagwiza tunga bakomeye bariko barakora ko baratera ibini ugwiza umuti kumugwiza tunga ntivyari bibi mugabo guma wishimikiza ivyo butunzi bwa leta bashaka kubivamo uri gutanga karorero kabi nagwaga ko cyarubona yuko atakundi ikintu gituma kwisi Urwaruka rutera imbere n'ahantu ivyo vyangombwa bikorwa remezo bihari n'ubumenyi baba bafise hama bagahiganwa haba mu kuronka ubuzi kero meilleur gagne ugusumbya akakuja imbere ico rero twariko turasaba kinini nuko Urwaruka turiko turarutera akamu ko guwana wo mu bimbere mu guharanira intwari bereye n'umutungo w'ibihugu babarimo burya intwari bereye kunyuruza amatungo yo kuyasesagura biremera Urwaruka hanyuma ikindi nuko n'aya madeni ibihugu bifata mu gihe atari karakoreshwa neza agasesagurwa n'Urwaruka biremera kuko nibo bazoyariha mu myaka iri imbere guharanira intwari bereye amadeni agira icyo ahinduye ataramwe yo gusesagurwa ku bintu byo kurwanya ibiturire n'Urwaruka rukwiye kuvyitabira kugira umutungo kama w'igihugu baje mu bakingira nkuko ibwirizwa shingiro rivyemerera abarundi n'Urwaruka rero rukwiye gufata iya mbere mubwira kabiri n'ugukunda ibikorwa nuko impano zabo bafise bazikorera ko bakigirwa y'ingeso mbi zose zo basubiza inyuma ari byo biyayura umutwe kwirwa mu bintazi guta umwanya kudakunda gukora izi ngeso mbi babona kuri bakuru babo zimwe zo gushaka gutunga umurengero utakoze uciye muri ibi kubera skukiri base n'abazigira inyuma kureka guhendwa mu bintu bya instrumentalisation politique Urwaruka ibyo mukina aspiration n'ibyo twavuze umuraza guhenda mu bya politique gushira muri ibi atakazi atabarabara ryiza atashuri ryiza utari kuriga ahantu hatume kujyo nawe uzohiganwa n'abandi baba ariko baraguhenda ukiri turagwa mu Urwaruka birinde ibintu by'amacakubiri abana bahari ububeshi bari myaka 30 indiyane zabaye mu Burundi henshi ntibazibonye bashobora kuba bazumva mugabo benshi ntibazivivye hari abantu b'ibipfa mutima twaba turiko turabona ndabisi bipfa mutima kandi ariko twobita canke ibijuju nyene bimwe by'intuze ibimwe ubujuju mutagira uko bungana iyo ugure ku marezo sosiyo bama bahumeka amacakubiri mu byo bandika aja kumoko amengo amoko niyo barota ukamengo nibo bayaremye ukamengo nibo biremye ukamengo nibo bateguye ibihugu nyene bibaho gutya ukamengo nibo batuma abantu umengo nibo bapanze bwo kuba gutya umengo kahise rikabigisha kubage baraja mu nzira z'amacakubiri zose ingene vyabagendekeye bamwe no kubura argument politique kubura ivyiyumviro vya politique boshikiriza kubura ibikiza igihugu bo kwerekana kubura alternative yo kwerekana inyishu ku bibazo by'igihugu
bivuga amacakubiri gusa utabatutsi ntazi kiniki ukamenga mu mutwe nta kindi barota mugabo ntacu bujuju ni kujya burya kahise l'histoire izokamurikira baha ikibanza cabo nasaba rero Urwaruka rero kabisa babonye bijya vyiyumviro bahite barengana biruke barengana kijya nicobo n'ukuzimu bariko barabazanamo kandi benshi mutana bibonye tubifuriza yuko ukaranda katobazamwo bokamirira kure bagafatana mu nda ikiruca amacakubiri ni kibi ayariyo yose afatiye ku bwoko afatiye ku migambwe afatiye ku madini afatiye ku biki ayo macakubiri yose Urwaruka muyirinde ni mabi muri bamwe musanga ingorane zimwe zijya twavuze ntagira uzobiyorobeka ngo mugiye politike babwira ibi nabiriya abanyepolitike bajeje gutuma vya bintu vyose bariko turasaba inspiration bija mu ngiro nibaje ku kivi bave mu majambo n'amadiskuru n'amanama berekana ico ariko barahindura hamwe dusaba rero n'indongozi guhinduka bakamenya neza ko ubu bukene bugwa mu bihugu ibi vy'amatungo asesagurwa akanyuzwa bikagenda nayi bamenye neza yuko indongozi guma muri ivyo ibirikiye mu Urwaruka iribuke mu Urwaruka hari naho izo ndongozi zibona ibyo zaronse nyuma mu bihaye abana babo ni kica nk'ababegereye abo nabo ni bake cyane turiko tuvugira Urwaruka muri rusangi n'abana bazokura ejo bose barimwo muri abakiriko bararo dufashe 75% twavuze ku miliyoni 12 z'abarundi ntimwumva ko ari miliyoni 9 imiliyoni 9 mu Burundi kira noneho nabo bakuze iyo bari kubaramirwa n'abara abavyeyi canke n'abandi ni Urwaruka nago ruheza rugasanga ruhaguye kuko baba aribo bafashije kuraba ico bokwishikanako dusubiye gutera kamo uyu mwaka hari Urwaruka haze habe uwundi uzoba nukuri igihugu cafashe intumbero co guhinduka kugira dusubize umwizero aba bana bacu b'igihugu bashobore gusubira kwizera ko ubuzima bushoboka mu Burundi no muri Afrika murakoze.